Generali Evariste Ndayishimiye yarahiriye kuyobora Burundi kuri uyu wa kane. Ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Ni ibirori bititabiriwe n'abanyacyubahiro benshi baturutse mu mahanga. Perezida Ndayishimiye yijeje kubaka leta mbyeyi. Ariko se ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye ni muntu ki? General Evariste Ndayishimiye ni umugabo w'imyaka 52 y'amavuko wavukiye muri komine Giheta y'intara ya Gitega mu mwaka w'1968. General Evariste Ndayishimiye ni wo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, azwi ku gatazirano yaherewe ku rugamba Kaneva bituruka ku mpine y'amazina ye Ndayishimiye Evariste. Yize ibijyanye n'amategeko mbere yo kubihagarika kubera ubwicanyi bwakorerwaga muri kaminuza y'u Burundi yigagamo mu mwaka w'1995. General Evariste Ndayishimiye yavuye mu ishuri ahita yerekeza mu ishyamba kwifatanya n'umutwe wa gisirikare warimo kurwana, aho yari umwe mu barwanyi ba mbere b'umutwe wa CNDD-FDD washinzwe mu mwaka w'1994. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara yo mu mwaka w'2003, General Evariste Ndayishimiye yahawe kuyobora Minisiteri y'Umutekano mu gihugu n'umutekano w'abanyagihugu, nyuma bumuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe ibya gisirikare. Yaje guhindurirwa imirimo agirwa umuyobozi mukuru wa sosiyete ishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere. Evariste Ndayishimiye yatorewe kuyobora ishyaka CNDD-FDD kuva mu kwezi kwa munani 2016. Mu ntangiriro za 2020 CNDD-FDD yemeje ko Ndayishimiye agiye kuyihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Yaje gutsinda ayo matora yabaye kuwa 20 Gicurasi 2020 mu bihe bikomeye bya coronavirus. General Ndayishimiye ashimwa n'abamuzi kuba ari intyoza mu mbwirwaruhame ndetse akagira karimi kazi kureshya abaturage no guhosha uburakari ahari amakimbirane. Ni umuhanga kandi mu gukora ibikorwa bye mu rwihisho, ntashake kwigaragaza ku buryo kumenya imikorere n'imitekerereze ye ngo bigoye, ariko hari abamunenga kuvoma hafi. General Ndayishimiye asimbuye Petero Nkurunziza uherutse kwitaba Imana azize ihagarara ry'umutima nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje. Perezida Ndayishimiye afite umukoro wo guteza imbere u Burundi, igihugu kiri mu bikeneye cyane ku isi. Yitezweho kandi guteza imbere umutekano, gucyura impunzi no guteza imbere ububanyi n'amahanga, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari no mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba.